icyatumye rero Mose nawe adashika mu gihugu c'isezerano nuko hajya yari ku meza ngo meranda, wewe nabyo yatahura, ariko Imana ngo yari kirawumanura Abisirayeli bose bahumanishwe n'ibyo kurya byo muri Egiputa n'ibinyobwa byo muri Egiputa. Rero kubera ishengero acakora kijya gikorwa, akakonona igikorwa c'Imana, Imana iciramushavurira. Hanyuma icyo yakoze yamuhenda ijuru, imwima gushika mu gihugu c'isezerano. We wa mukozi w'Imana, sinzi ukuri kurakora ivyera vy'Imana, sinzi ukuri kurabigenza, mbega ibyo uri kurakora, uko igaburo ryera uko muritegura, niryoba riva mu banyamahanga, niryoba riteguwa gute? Imirima ngo ubu y'igaburo yera, igaburo ryera ngo muyirekuriramwo n'abanyagice n'abantu mutazi, kandi ijya mirima ngo y'igaburo ryera yari y'abakozi b'ishengero, mukaca muhamagariramwo abantu bose n'abakigwaye impwemu mbi, ibyifuzo n'ubushambanyi, bakaza bagakora mu mirima y'igaburo ryera. Imana idufashe, idutabare cyane, idufashe. Rero Mose Imana ikiramutahana. None mugenzi, mbega hagati yawe n'iby'Imana yakoze, mukundwa mugenzi, wumva itandukaniro ari irihe? Imana idufashe, idutabare cyane. Mwami Yesu, turaguhimbiye ko wemeye kuza kutucura. Arakoze, 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 arakoze cyane. Hari ibintu turya, hari ibintu tunywa bikica ubugingo bwacu bikica imibiri yacu, kandi bikica n'ubugingo bwo mu buryo bw'impwemu. Imana idutabare cyane. Reka rero tuje mu bintu byo kurya biba birimwo mwaya mazi y'abantu bapfuye, abantu bagenda bandagura barya mu maresitora. Ni ibintu bigenda bigahindura uburyo bwabo bw'impwemu, bakaba abanyantege nke. Rero reka tukijanishe n'icyo Imana yambariye cya gihe bariko barakurwa mu gihugu cya Egiputa, kugira ngo kubakura mu gihugu cya Egiputa ikabacisha mu bugaragwa, ngo ntiyari naniwe no kubacisha ahandi hantu bagenda baragura ibyo barya, ibyo banywa, kuko ngo bahaguruka bari bafise amafeza, bari bafise n'amafaranga, ngariko ngibacisha mu bugaragwa kugira ngo za mfungurwa zabo zibaherane, kugira ngo babure aho bakura amazi, babure n'aho bagura ibintu. Ngo kurya kwari kugira ngo ibacishe mu bugaragwa, ngo ibakoreshe amisonzesha yo mu buryo bw'ubwenge badatahura, kugira ngo niyamanura umutsima bace bakumanuka, ngo ibintu baririye muri Egiputa bizira, ibyo biyandurishije mu kurya no mu kunywa, kugira ngo Imana ibahe ubundi bugingo bushasha. Nuko nababwiye, ngaho twohumanukiye ni ku ruhimbi, ni ku meza meranda. Mwumvishe uburyo naho Satani aca bikorana ubwenge bukomeye, aho guhumanuka abantu bagahumana. Rero ngo murazi ingene Imana yabacanishije muri kijya gihugu cy'ubugaragwa, bicanisha mu bugaragwa. Ngo kujya kubacanisha mu bugaragwa ngo kwari kugira ngo Imana ibakoreshe amisonzesha, uhereye ku mwana ugashika ku mukuru, babura icyo kurya, barasonza. Ngo kwari kugira ngo ibakoreshe
bakoresha misonzesha yo mu buryo bw'inkwemu, ngo urya mutsima wavuye mu ijuru ngo ni kwari kugira ngo barye bahage, ngo ariko wari uje ufise intumbero yo kubahumanura ngo bakuremo ngo biriya bintu biyandurishije mu bugingo bwabo, ibakuremo kamere bari bavanye muri Egiputa, kugira ngo ibyo bariye ibyo banyoye bigire iki, bipfe bibavemo. Nico gituma ujya mutsima wari wamanuwe. Ujya mutsima rero ntiwari wamanuwe ngo kugira ngo bajye. Rero ku munsi wo guhabwa ujya mutsima, Satani akaca batera bakidodombera Mose. Hanyuma bamaze kwidodoma bakaca babura uburyo Imana ibahumanurako. Ariko abana ngo bobo barabona ko amarasiyo yabuze, barabona ko imfungwa zabuze, bo ntibidoga, barajya bagahumanuka. Imana idufashe. Rero nicyo cyateye kuki Imana ishiraho ibwirizwa, kuko ibonye igikorwa yagira bakoremo baciye bacononesha ukwidoga n'imyidodomo no kwidogera Mose no kwidogera Imana n'ayandi majambo menshi, umutsima ugaca umanuka, Satani aje kubatera. Rero Imana nayo ikigira ati nuko rero nagire n'uwuzobitana rero bizoca bibora. Irya tegeko ryabayeho kubera Imana yari ibonye yuko baciye bidodomba, igikorwa bashaka kubakoramo kidakoretse. Imana idufashe, ababitora bose byaca bibora, kuko icyo Imana yashaka kubakoreramwo kitari kigishobotse. Burya bwari uburake bw'Imana ngo bwaciye bubazererengera, kuko intumbero ntiyari yo kubagaburira ngo barye bahage. Rero Imana irasubira ngira bakoresha irindi ryisonzesha ngo byibura ibahumanure mu bundi buryo. Naho nyene ku munsi wo guhumanuka baca basubira kwidogera Mose ngo bagira inyota, ntibamenye kara kenge Imana yagize. Hanyuma Mose amazi amaze kuyabwiriza nk'uko Imana yamubwiye, arasohoka, ariko baza kuyanwa atagikora igikorwa muri bo, kuko bihumanishije amajambo yo kwidoga. Imana idufashe. Ngarika abana bo barabona yuko tikweri amazi yabuze, bakanwa batidoze. Ababyeyi n'abantu bo mu ishengero nibo bishinga gutera imiragwe Mose. Icyatumye rero Mose nawe adashika mu gihugu cy'isezerano nuko hajya yari ku meza ngo meranda, wewe nabyo yatahura, ariko Imana ngo yari kirahumanura Abisirayeli bose bahumanishwe n'ibyo kurya byo muri Egiputa n'ibinyobwa byo muri Egiputa. Rero kubera ishengero acakora kijya gikorwa, akakonona igikorwa c'Imana, Imana iciramushavurira. Hanyuma icyo yakoze, yamuhenda ijuru, imwima gushika mu gihugu cy'isezerano. We wa mukozi w'Imana, sinzi ukuri kurakora ivyera by'Imana, sinzi ukuri kurabigenza, mbega ibyo wowe uri kurakora, uko igaburo ryera uko muritegura, niryoba riva mu banyamahanga, niryoba riteguwa gute? Imirima ngo ubu iy'igaburo yera, igaburo ryera ngo muyirekuriramwo n'abanyagice n'abantu mutazi, kandi ijya mirima ngo y'igaburo ryera yari y'abakozi b'ishengero, mukaca muhamagariramwo abantu bose n'abakigwaye impwemu mbi, ibyifuzo n'ubushambanyi, bakaza bagakora mu mirima y'igaburo ryera. Imana
idufashe, idutabare cyane, idufashe. Rero Mose Imana ikiramutahana. None mugenzi, mbega hagati yawe n'iby'Imana yakoze, mukundwa mugenzi, wumva itandukaniro ari irihe? Imana idufashe, idutabare cyane. Rero kujya kuntu Imana yabikoze muri burya buryo kugira ngo ibahumanure. Mu bantu bose bari muri Egiputa, mukundwa mugenzi, b'abantu bari bajanywe ari nyagano bakajanwa muri Egiputa ari nyagano, mu basubiye mu gihugu kiriya cya Kanani ni Yosuwa na Kalebu. Yosuwa na Kalebu wenyene nibo bashoboye gurokoka uburake bw'Imana, kuko abandi bose baciye bashingirwa karimbi. Ahantu bari kugenda iminsi 10 baca bahagenda imyaka 40. Ryari rya jambo Imana yabwira Mose, ti Mose, aba bantu ngira ndabarandure. Hanyuma Mose atakambira Imana, arayibwira ati Imana, nubarandura baraza kuvuga yuko wabazanye kugira ngo bahonere zino, ko bakunaniye kubashikana mu gihugu c'isezerano. Imana yanga kubabaza umutima wa Mose. Imana imaze gutwara Mose, niwe yakibacirira iriya nzinguzingu ahantu bari kugenda iminsi 11 baca ibacira inzinguzingu, baca bahagenda imyaka 40. Irya myaka 40 kwari kugira ngo abantu batashoboye guhumanurwa n'arya mazi, guhumanurwa n'arya mazi bisobanura amaraso ya Yesu Kristo mu isezerano risha, kandi ari yaduhumanura mu isangira ry'abera. N'urya mutsima bisobanura umubiri wa Yesu Kristo watwitangiye. Abatashoboye guhumanurwa nabyo, abo bose niko bagenda bapfa. Ku mwaka wa 40 ngo uwa nyuma bavuyemwo bamuhambye, niho Imana yaca ibereka inzira. Uwashitse mu bugaragwa akavukira mu bugaragwa, yavuye mu bugaragwa afise imyaka 40. Uwashitse afise 10 yavuye mu bugaragwa afise 50. Uwashitse mu bugaragwa afise 20 yavuye mu bugaragwa afise 60. Imana idutabare. Mu bantu rero bari bavuye muri Isirayeli bagenda hariya bakagwiriranira hariya muri Egiputa, uwabashitse hariya mu gihugu c'isezerano ni Yosuwa na Kalebu. Hariho abantu baca bibwira ngo Yosuwa na Kalebu nibo barokotse muri burya bugaragwa. Oyaye, ni mu bantu bari bakuze, bamaze kujabuka bashitse Ishitimu. Bashitse Ishitimu, bateberayo, batangura kujya ku ndya z'ibigirwamana. Hanyuma bariko barajya indya z'ibigirwamana, niho rero ubusambanyi bwaca buhaguruka muri bo, batangura gusambana. Mwibuke Baramu akigenda kubaraba ngo abavume, Baraki yamutumye ko yatinye ibyo bakoreye ayandi mahanga mu buryo bw'intambara, kuko ngo barabanye intambara bateye ubwoba, bikoranye n'ukuboko kw'Imana, bari kumwe nako bagira ubutsinzi bwinshi. Baraki rero agira ubwoba, atuma kuno Baramu mwibuka baraba yavuga ngo ni ihanga ryera ryibereye ukwaryo, atangura kuvuga ngo icoma nkazokwivira nk'abagororotsi. Ariko bamaze abo bari abana bandi bahonera mu bugaragwa, bamaze gushika Ishitimu, umwami rero no Baramu abonye ko batavumika, ngaca atangura gutanga ibitambo, aja ku musozi agwa ku wundi. Hanyuma Imana imukura mu bubasha bwayo, imukura mu mwemu wayo. Satani acaraza yinjira mwuno muvugishwa, acagira inama Baraki uno mwami. Satani we asanzwe azi neza igishobora kiremwa muntu, ikintu gishobora
kiremwa muntu cyo cyose kumuhumanya cyangwa kumwica, Satani asanzwe akizi, kandi nawe n'umunyabushobozi, n'umunyembaraga, n'umunyabushobozi buhambaye, kuko imbaraga yarafise akitwa Lusiferi n'ubu nizo agifise. Rero acaraza yinjira muri Balamu, kuko Imana yari yamaze kumuvako yanamuvumye, kuko aguma ahatiririza atanga ibitambo by'inka. Uno mwami Baraka muha ngo bikunde ngo Imana yemere ngo bavume, ngo Abisirayeli bavumike. Imaze kumutwara rero cyaciye kiba nuko imaze kumukuraho ubwiza bwayo, Satani yaciyaza aca avugira muno Balamu, aramubwira ngo genda ubatumire ku mazimano, nibamara kurya. Hanyuma rero uno mwami aca ategura amazimano arimo ibyo kurya, amazimano arimo ibyo kunywa. Bamaze kurya no kunywa kubiterekerezwa, ubusambanyi buca buhaguruka muri bo, ibyo gukora ibyaha bica bihaguruka muri bo. Imana idufashe cyane. None rero nawe mwene data, urumva neza iby'Imana iguhishuriye. Ni wewe wo gusenga, ni wewe wo kwambaza Imana, ugafata igihe ukisonzesha. Reka tuhereze kuri ya majambo twavuze yuko duhereza ko mu Bikorino ba kabiri igice 3 ku murongo waho wa mbere. Hanyuma tuvuge icyo Imana yaduhaye kuhavuga. Yesu abahezagire cyane. Turi mu gihe kigoye, igihe benshi bamaze gutsindwa ariko bo ntibabica n'ikanda, igihe benshi bibwira ko bariko baraja mu ijuru ariko bariko baja muri Gehenomu, bakarimba ngo jende umukristo, ngo nzokwama ndiwe ngo ibihe byose, ngo kugeza gupfa. Daniyeli avyeretswe ngo akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunga byiwe birorana, ngazogeseza benshi ngataco binona. Daniyeli ngo acagwaza n'ibyo yeretswe, aragwara, birankwanga mu mutima, biranga ko bikwigwamwo, bica bimutera ubugwayi, amara igihe agwaye, agwajwe n'ibyo yeretswe bizoba mu gihe cy'iherezo by'ubwenge, ku buryo abantu bazibwira ngo ni abantu b'Imana, kumbe Satani yabahinduye abo kuba abiwe. Imana idutabare. Rero turasoma Timoteyo, igice cya kabiri cyandikiwe Timoteyo igice 3 ku murongo waho, turahera ku murongo waho dushitse kuri 9. Ibi byose rero tugiye gusoma ni nk'ibyashikira bano Bisirayeli. Uno mukozi w'Imana Paulo ngo niyavuze icyatera bino tugiye gusoma, icyabitera abantu, ariko abantu babiterwa n'indya zihumanye ziterekerejwe abadayimoni. Aravuga ngo ibizoba mu gihe cy'iherezo. Iyo ni ndanzi y'amajambo. Ariko umenye yuko mu gihe cy'iherezo, ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi. Twabivuze muri amburi y'ababyeyi n'abana ibyo mubaha, intashima, abanegura iby'Imana,
abadakunda n'ababo mwarumvishije kirya kinya kizanana muri bijya binyobwa banka kuzura. Ibyo ni bya bindi byose twasemerera bituruka muri bijya birungo na biriya binyobwa, barementanya barementanya batigarura. Izo ni ingaruka mbi zose ziba kuri abo bantu bakoresha ibyo byose turiko turasemerera. Inkazi badakunda ibyiza, abaguranyi, ibirandamuke, ibyo byose muca mubitegera muri za mburi twasemerera. Abikakisha bakunda ibibahimbara bakabirutisha Imana. By'ukuri abantu barakunze ibibahimbara kubirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana ariko bahakana ubushobozi bwako. Kino gihe abafise ishusho yo kubaha Imana ni benshi cyane. Imana idutabare. Abameze batyo wamubatera ibitugu, kuko muri bo harimwo abagabo banyegetera mu nzu bagatwara abagore batagira imitima. Ino mitima rero iba yarabatakaranye ica muri bya bindi byose twasemerera mu binyobwa, ni biriya byose by'ibirungo twasemereye. Baremerewe n'ibyaha. Ibi byaha baremererwa nabyo twaravuze ingene bigenda bigahindura turiya tunyangingo twabo, bakama bafise inyota yo gukora imibonano mpuzabitsina. Niko kuremerwa n'ibyaha, batwagwa no kwipfuza ku buryo bwinshi. Ibyo muca mubitegera. Bama biga naho bashobora gushitsa kumenya ukuri. Ibyo byose twarabisemereye tubisobanura ingene abo bantu bababoshwe mu buryo bw'inkwemu. Ukavuga ijambo ry'Imana ntibategera, n'iyo Imana ivuga ntibayumva. Bo bumva ibyo Satani ashaka ko bumva, ntibumva ibyo Imana ishaka ko bumva. Imana idutabare. Nk'uko Yane na Yambure bagwanije Mose, niko n'abo bagabo bagwanya ukuri. Abo nabononekaye ubwenge, babaye ibihombe ku kwizera. 9 mugabo ntibazoshobora kurengaho, kuko ubusazi bwabo bugaragarira abantu bose. Imana idufashe. Nk'uko babandi bagaragaye by'ukuri, ubusazi ni bwinshi cyane, ni bwinshi mu buryo butandukanye, bivanye na bya bindi twavuga bikura ubumuntu mu muntu. Abantu bakagenda bari gusa bakumva yuko atakibazo, bakumva yuko bafise amahoro. Saba gusa n'abagenda bikwije, ubusazi buramaze kubagaragaraho. Ugasanga umuntu agenda yikwije, ariko kubera ka kenge kazotuma iby'ubugunga byiwe birorana, iyo amaze gufatwa mu buryo bw'inkwemu akambara neza, ariko wa mwambiro w'ubusambanyi nk'uko twabihishuriwe tukabibabwira ugendera muri we. Rero Imana idufashe. Saba gusa berekana ubusazi, kuko ubu busazi bumaze kugaragara ku bato n'abakuze no ku bahambaye n'aboroshe. Ariko abantu ntibabica n'ikanda ngo babishire ku mutima, kuko inkwemu zabo zaboshwe n'ibi birungo, n'ibi binyobwa tugenda dusemerera. Imana idufashe, idutabare cyane. Nuko rero
Imana ibahezagire. Byari ibyo nshuti bakundwa, hanyuma basabye ko tuzobabwira ajya amajambo ngo twayavuze mu buryo butanoganze, ngo nubwo bumvishijemo bike tuzoyasubiramo tubivuge ingene abera bazotsindwa abaribo. Abera baraneshejwe ariko bo bazi ko bari ku murongo w'Imana. Tuzobigaruka ko tuvyigishe nk'uko Yesu Kristo mutangabugingo yagiye aduhishurira abera bazotsindwa abaribo, kandi benshi mu bera baraneshejwe ariko ntibabiciye n'ikanda. Bo bazi yuko bari ku ruhande rw'Imana, bazi ko bagikorana n'Imana, bagitanzwe no gutanga ikigira cumi, batanzwe nuko baja mu bakozi b'Imana bakatura, ariko bakatura bafise buno buhumane na juru bazobona, bakatura bagendera muri vya bindi biriya byose bakabigenderamwo. Abera baraneshejwe. Imana idufashe cyane, bakanzwe no kuririmba, bakabona ko bari mu murongo w'Imana, bagakangwa nuko bacinjira mu isangira ryera. Kuba winjira mu isangira ryera ntibisobanura ko ari uburenganzira ufise bwo kwinjira mu bwami bw'Imana. Ugakangwa nuko bataraguca mu makoraniro y'abera, wowe ukibwira ngo ko kuja mu makoraniro y'abera bataranca, ngo ndi mu rugendo. Ariko ntibamenye ko n'abaja mu makoraniro y'abera abenshi cyane bamaze kuneshwa n'aka kenge Satani yagiye aha abakozi biwe. Imana idufashe, Imana idutabare, Imana idufashe. Abera rero bazoneshwa baribo, tuzogaruka tubisemerere, aribo baba Yesu Kristo azihakana, bagashinga urubanza bakavuga ngo twavugishwa, ngo twakora ibitangaza mu izina ryawe, ngo twavugishwa mu izina ryawe, ngo wigishiriza mu nzira z'iwacu. Azobabwira ngo mviraho mwankora biziramwe. Imana idutabare. Aho ni muri Matayo 7 uhereye ku murongo waho wa 21 ukamanuka gushika ku 23. Muri Luka 13 naho Yesu yaratuburiye, arabura ingene abantu bazogomba kuja mu ijuru ntibabishobore. Yariko yigisha ari mu nzira agenda, hanyuma umwe mu bariko baramwumviriza aramubaza ati, mbega abakizwa ni bake? Kuko yari yumvishije inyigisho Yesu Kristo agenda aravuga, agashaka kwerekana yuko atabakizwa bariho. Ariko uno muntu we akabona abantu binjira mu masinagoge ari benshi, yewe kino gihe abinjira mu mashengero ni benshi, mu masengero, mu madini ni benshi. Akumviriza izo nyigisho, akumva ko Yesu Kristo yerekana ko mengo ni abantu b'Imana bariho. Aramubaza ati, mbega mugabo abakizwa ni bake? Burya we nakumvirije inyigisho zawe, izi ni komaneri zo mu mutima w'iwanje. Ati birerekana yuko uri kuravuga yuko atabantu b'Imana bariho. Yesu Kristo aramubwira ati, mushishikare guca mu irembo rifunganye. Aravuga ngo ndababwira yuko abisinyirisinye, ndababwira yuko benshi bazogomba kuricamo ntibabishobore. Ahubwo ati mushishikare guca mu irembo rifunganye, ngo ndababwira yuko benshi bazokwifuza kuricamo ntibabishobore. Ngo mu yandi majambo, ngo abantu bazokwifuza kuja mu ijuru ntibabishobore. Imana
idufashe, Imana idutabare. Yesu abivuga uko, benshi bariko bicira mu nzira zagutse, ariko umukozi w'Imana, umuvugishwa Yesaya arabivugishwa ngo hazobaho inzira y'iroro, ngo abanduye imitima ntibazoyicamwo, ngo ariko nazoba ari bijuju iyo nzira ntibizoyizimira. Bisobanura iki? Nazoba ari ba bantu bafise ubumenyi buke mu by'isi, aba bantu batize, ba bantu batigeze baca no mu wa mbere, abo ntibazozimira. Ikintu kimwe kitazotuma bazimira, aricyo camye cica abantu uhereye kera, ni ukumvira. N'abatanywe mu yera ni uko bataba bamwumviye, akabata akagenda. Abahoneye mu bugaragwa ntibumviye. Muzogende muraba, musome Bibiliya, murebe ahantu hose abantu bagiye bazira ukutumvira. Imana ihagurutse umuvugishwa w'Imana, iramubwira ati genda, nugera hariya nibakuza Imana ntuze wemere, uzoge ushitse imuhiri wawe, kuko Imana yarizi ko mw'iyo mihana, mw'izo nzira, nubwo bavuga ko ari abantu b'Imana, baga ibihumanya. Umuvugishwa w'Imana aragenda aratanga ubuhanuzi. Amaze kuvayo haca haza umuvugishwa, ngo uwahora ari umuvugishwa n'Imana. Urumva yahoze ari umuvugishwa w'Imana, Imana yaramutaye, iramukuye ku buntu bwayo, hanyuma ngaca aramuhenda. Amaze kumuhenda ararya. Uko nyene wa muvugishwa aca aravugishwa ahantu hari agafindo. Nuko abantu baca bavuga ngo ijya ni impwemu y'Imana yamuvugisha. Ntabwo ari impwemu y'Imana yamuvugishije, ahubwo Satani ico mutari benshi arabavuga amasezerano agasohora, benshi arabamereye amaviza agasohora, benshi barabavugishwa ko, benshi baragira inzozi zikaba, bakiyumvira ngo, bakibwira ko ari Imana yabagendereye. Abantu bakabahanurira ibintu bikaba, bakababwira amazu meza, amazu bakayabona, bakababwira abagore, bakababwira abafasha, bakababwira abagabo, bakababwira iby'amamodoka, bakababwira amabizi, ibyo byose bikababaho. Ibyo Imana yambwiye umwami w'abami Yesu Kristo, yambwiye ko ari minyororo y'uburyo bw'inkwemu. Ibyo tuzobigarukaho turiko turabidondora. Ubwo nyene Satani acashinyagurira uwuvugishwa n'Imana, ahejeje kumutega agatego. Bimera nka kwa kundi kwa ba bandi Baramu Satani yacamucamwo akagira inama Baraki, kandi ari Satani amuciyemwo, atari impwemu w'Imana ariko aramuvugisha. Hanyuma amaze kurya wa muvugishwa n'Imana wa kera, aca yinjira mu ndimi. Abasataniste cyangwa abadayimoni bafise ubundi bubasha, ega nabo barafise ububasha bwo kumenya no gutahura. Bobo barenze kiremwa muntu mu mikorere yabo no mu bumenyi bwabo. Imana idufashe. Hanyuma rero aca aramuvugishwa ko, kuko bari babonye icyo Imana amahani yamuhaye. Ubwo nyene kurya niko byaciye bigenda, intambwe ikiramutabagura kuko atumviye Imana. Imana idufashe, Imana idutabare. Yesu abahezagire cyane. Tuzogaruka tuvuga kuri bya biremwa byambaye imibiri y'abantu atari abantu, bikaba mu bantu. Nk'uko twavuze, ntitwari bwashike aho guhishura ingene bashobora kuza muri iyi si bakambara imibiri y'abantu, bagasa n'abantu, bakagira imibereho nk'iya kiremwa muntu ariko atari abantu. Ivyo byose nivyo tuzoca tugarukaho, tuvyerekane ingene Yohana yagiye aravyerekwa, ba Daniyeli n'abandi bavugishwa na Yesu Kristo bwiwe. Nk'uko twatanguye kubivuga, twarasomye twerekana ingene Yesu Kristo yagiye avuga ivyo biremwa, kuko nawe yasanze mu Bisirayeli byaramaze gushikamwo nk'uko
yuko kino gihe ibi biremwa bimaze kuba mu isi byambaye imibiri y'abantu bigasa nk'abantu bikagira imibereho nk'iyakiremwa muntu ariko atari kiremwa muntu bo bagamije kurimbura icyo bita kiremwa muntu. Ibyo nibyo tuzogaruka tuca tubandanya ariko imbere yaho tuzovuga abera bazoneshwa abaribo. Yesu abahezagire cyane, Yesu abongere imihezagiro, Imana ishimwe cyane. Nimwumve imitego yatezwe abantu b'Imana, nimwumve imitego yatezwe ubwoko bw'Imana, nimwumve imitego yatezwe abakristo bariko baraja mw'ijuru. Twafashwe impande zose ariko ntitwabicana ikanda. Umwasi aturwanya wowe ntagoheka, agomba kudutesha kuzobana na Kristo mu bwami bwo mw'ijuru. Mufise ico mubaza murashobora kutwakura ku nimero 64 ubusa 90 amajana 365. Ku bari hanze y'igihugu mushobora gutanguza akamenyetso ko guteranya amajana 257. Umwami Yesu abahezagire. Ino nimero ikora kuri WhatsApp ndetse no ku nimero isanzwe ku bari hano mu gihugu cacu. Yesu nabahezagire.